tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza aho nyene. Umvise Imana. Reka njabuke nje kuri point ya gatatu. Point ya mbere nababwiye ikimazi, uko gitegezo kuba kimeze kugira ngo Imana icakire, sibyo? Point ya kabiri nababwiye uwo muntu nawe ategerezo kuba ameze ate kugira ngo Imana yakire ishikanwa azanye. N'umuntu ativa yanga mu vyaha, n'umuntu abayeho ubuzima bwejejwe, n'umuntu agororokera Imana, ubuzima bwiwe buhimbara Imana. Sino ivyo ukora vyose, indondora ya vyose ivyo bikorwa bizoca mu muriro bishe, nta ngero, zero uzabana. Point ya gatatu, umuherezi. Ibingira mvuge ni ibintu biteye ubwoba, ariko Imana iradufasha. Bene data, ishikanwa ryawe urashobora kuba ari ryiza, urashobora kubaho ubuzima bwejejwe, ariko ishikanwa ryakiriwe n'umuherezi yanduye, Imana ntiyakira iryo shikanwa. Matayo 23:19. Matayo 23:19. Mwampumye mwe, none igihambaye ni ikihe? Ni shikanwa canke ni igicaniro ceza ishikanwa? Mwampumye mwe, none igihambaye ni ikihe? Ni shikanwa canke ni igicaniro ceza ishikanwa? Aha ndavuga igicaniro mu buryo bubiri. Igicaniro kirashobora kuba ikibanza, igicaniro kirashobora kuba umuntu, umuherezi. Je ngira mvuge kote y'umuherezi umuntu. Hari ukuntu Imana yamudefinishije ategezo kuba ameze, kugira ngo ivyo tubazanira, ivyo tuzana mu ngoro, Imana ivyakira. Ariko anyuranye no ku Imana ibishaka kwamera, Imana ntitwakirira ishikanwa. Genda bereka impamvu twatangura ama business tukama duhomba. Abadamu bacu basaminda zikama zavuyeyo. Ikanisomera kuvayo 29, kuvayo 29, 37. Muhumure, Imana izotwishura imyaka yose yariho n'inzige. Niryo sengesho nasenze. Imana izotwishura imyaka yose yariho n'inzige. Kuvayo 29, 37. Ubwo sinehenze gaye. Haravuga ngo uzomara iminsi 7 utangira impongano icaniro uceze, maze kizoba icera cyane, ikizogikora ko cyose kizoba kibaye icera, kibe inyegu yacu. Maze kizoba icera utangira impongano ico gicaniro uceze. Umuherezi ashobora kweza igicaniro, nkuko umuherezi ashobora kwanduza igicaniro. Ucheze. Imana ikibwira abahereza, ikibwira Mose, bwira Arone, bamara iminsi 7 bantangira impongano ku gicaniro kugira ngo baceze, maze kizoba icera cyane.
ikizogikora ko cose kizoba kibaye icera kibe inyegu yanje. Ikizogikora ko cose kizoba kibaye icera. Icera kubera iki? Cakozwe ku gicaniro cera. Bisigura ngo icera kizange ku gicaniro. Abarewi 21 umurongo wa 6. Maze bambere abera je w'Imana yabo ntibatukishe izina ryanje Imana yabo, kuko aribo bampereza ibimazi je uhoraho bitongorwa n'umuriro, arizo mfungurwa zanje Imana yabo. Nico gituma bakwiye kuba abera. 8. Nico gituma mukwiye kumwita uwera, kuko ari wampereza imfungurwa je w'Imana yanyu. Azababere uwera kuko je uhoraho mbeza nduwera. 20 irafatanye. Imana ikivuga ngo Mose bwira Aroni n'uruvyaro rwiwe rwose bategerezwa kuba abera, kuko aribo bampereza ibimazi je uhoraho arizo mfungurwa zanje. Imana ikavuga ngo ibimazi dushikana, amashikano dushikana imbere y'Imana yo ni imfungurwa. Imana yakira imfungurwa. Amashikano dutanze ni indya, nivyo kurya. Ariko soma Bibiliya icyongereza ikoresha ijambo bread, umukate. Nibo bampereza umukate. Rero ubabwire ko bategerezwa kuba abera, kuko aribo banshikanira ibimazi imfungurwa je uhoraho nakira mfungura imfungurwa. Bategerezwa kuba abera. Hejambo bakoresha nakunze, nibatukishe izina ryanje, nibatukishe izina ryanje, nibatukishe izina ryanje. Bategerezwa kuba abera. Abahiri bategerezwa kuba abera. Uri imbere y'umuherezi uri kuraduta ariko atukisha izina ry'Imana, pay attention. 8 avuga ngo namwe ubwanyu bazobabere abera. Je bambera abera ni sawa, ariko namwe bababere abera ntibatukishe izina ryanje. Bababere abera, bababere abera, kuko aribo bampereza imfungurwa. Mwene data, waba wicaye muri saro iwawe urindire gufungura, umukozi akaza yambaye itaburiya z'abagaragiste nk'abajya abantu bakora imiduga mu igaraje, anuka ni yashu akakuzanira ivyo kurya, naho ubwo biba bimota gute rafaso aje ameze anuka, ivyo kurya wabijya? Kwiriki dukeneye kugaburira Imana ibintu byanduye. Hema byavuga abaherezi bategerezwa kuba abantu bera, kuko nibo bampa indya, nibo bampa ivyo kurya jewe. Bategerezwa kuba abantu bera. Twavance aho nyene 21:17 barira Aroni ati umuntu wese azoba afise agasembwa wo mu ruvyaro rwawe, uko ibihe vy'urungane rwanyu bizogenda bikurikirana, ntaze yegera mpereza imfungurwa janje. Ikambandanye 18 umuntu wese afise agasembwa ntazanyigire hafi, ntazanyigire hafi, yegere kure ntamereze imfungurwa. Ariko bonye bafise amapeti, ntaze yegere hafi ampereze imfungurwa, ntaze yegere hafi ampereze imfungurwa. Afise agasembwa ntaze yegere hafi ampereze imfungurwa, ntazanyigire hafi. Ni jambo simene ko muribisabwa yemwe, ntazanyigire hafi, ntaze yegere hafi yanje, kuko je uhoraho ndi Imana yera, ndi Imana yera. 21 nihaze hagire umuntu n'umwe wo mu ruvyaro rwa Aroni azokwigera yigira hafi afise agasembwa ngo ahereze ibimazi vyanje je uhoraho bitongorwa n'umuriro, kuko azoba ari kwa gasembwa. Ntaze yigire hafi ngo ahereze imfungurwa zanje Imana yiwe, ntaze yigire hafi, ntaze yigire hafi. Kubera iki? 23 mugabo ntaze yegere ca gihuzu gikingira hera cyane, canke ngo yegere igicaniro, kuko azoba afise agasembwa kugira ngo yoye guhumanya ahera hanje hariho hose, kugira ngo yoye guhumanya, yoye guhumanya ahera hose. Chapitre kurikira 22 Abarewi 22:1 ati barira Aroni n'abana biwe baze bitonde mu kwegera ivyejejwe abisirayeli bashikanira, boye gutukisha izina ryanje ryera nduhoraho. Imana kareke ivuga ntibanyigire hafi kuko nera. Kubera iki? Kuko bohumanya ahera hanje,
banduye barahumanya hera. Umuhereza ahumanye arahumanya igicaniro. Umuherezi abayeho mu buzima bwo kwivayanga mu vyaha arahumanya igicaniro. Natwe kubw'urukundo dukunda Imana tukaguma tuza gutanga ibimaze igicaniro canduye. Niyo mpamvu twarima ntitwimbure. Niyo mpamvu abadamu bacu basama inda zikaguma zivayo. None wonsigura gute ava gutangura business wajanye Ishiksanwa ikimazi inyuma y'imisi 2 ugacuhomba? None oya ni musiguriza fenomene wowe wonsigura gute? Wamenye ko umudamu wawe yasamye watsi Ishiksanwa ujanye ku gicaniro muri iryo joro nyene agaca indika civamo how ushikanye ku gicaniro canduye. 22:3 abarewe nyene ubabarire yuko umuntu wose mu ruvyaro rwabo azokwegera. Reka nsubire mu wa mbere ati barira Aroni n'abana biwe baze bitonde mu kwegera ivyejejwe abisirayeli banshikanira. Baze bitonde mu kwegera ivyejejwe. Urumva ko Imana ikivyita ivyejejwe ibyo tuzana, ikivyita ivyejejwe twebwe aba innocent, twebwe tuba victime gusa, ariko twazana ivyera imbere y'Imana. Niko Imana ivyise. Boye kwegera, bitonde mu kwegera ivyejejwe abana banje banshikane. Imana irahakonesa innocence yacu. Murongo wa 2 ubabarire yuko umuntu wese mu ruvyaro rwawe azokwegera ivyejejwe abisirayeli banshikanira ahumanye, ukurungane rwabo ruzogenda rukurikiranwa, uwo muntu azarandugwe akogwa imbere yanje. Umuherezi Imana yavuze ngo aguma yakira ibimazi yanduye arandugwe akugwe imbere yanje. Ndabandanya mu gusoza umurongo w'9. Nico gituma bakwiye kwitondera ibwirizwa ryanje, boye kwikwegera icaha ku bwaryo rikabicisha, kuko bazoba bahumanije ivyejejwe. Niyo nababwita is very dangerous, c'est très dangereux. Kugira umuherezi yanduye c'est très dangereux. Kuko ahumanya na bimwe Imana rikivuga ngo mwitonde mu kwegera ivyejejwe abisirayeli abana banje banzanira. Imana yavyise ivyejejwe, ariko ivyo vyejejwe Imana ivuga ngo uyo muntu kuko azoba ahumanije n'ivyejejwe igihe yanduye. Ivyejejwe byajanye ku gicaniro canduye bihinduka ibihumanye. Hallelujah. Cumi na gatanu 22:15 kandi abaherezi ntibaze bahumanye ivyejejwe abisirayeli bashikane. Kandi abaherezi ntibaze bahumanye ivyejejwe abisirayeli bashikane. Niyo mpamvu yari kivuga ntibanyegire hafi, ntibanyegere. Niyo mpamvu umuherezi gukosa ntibisanzwe, ariko kwemera gukosorwa ngo wegereyo ni kibazo. Parce que ugumye uza wanduye adikashira twebwe muri danger, adikashira twebwe mu bibazo. Rero mukorangiza samashikanga yose Imana yakira uzinkurikizi zavyo. Igihe kimwe muri ibi bintu bitatu nababwiye, ikimazi cyashobora iciza, utanga ikimazi arashobora kuba yera, ariko umuherezi aha niho vyugari. Umuherezi 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 ahumanye ibi byose bihinduka ibihumanye. Uraze nkurikizi yavyo tunyaruke ndabereke ibice bikurikira habayemwo kimwe gihumanya ngaha. Reka nyaruke sigaje iminota 2. Mika 6:15 Mika 6:15 ibikurikira kimwe muri ivyo gifise agasembwa gihumanya. 15
uzobiba ariko ntuzokwimbura, uzokanya erayo ariko ntuzokwisiga amavuta yayo, ukanye n'imizabiba ariko ntuzonwa vino yayo. Ivyo nivyo bikurikira. Rero checkinga ubuzima bwawe urabe kahise, ibintu nk'ivyo vyagiye biragushikira, washikana he? Checkinga ubuzima bw'umuherezi washikana ndishikana, ucheckinge nishikana washikana, uverifye n'ubuzima wari ubayeho. Ibintu bitatu uverifye, usanzemo kimwe gifite agasembwa, ibi nivyo biba. Uzobiba ariko ntuzokwimbura. Usura mu vyagezwe 28 38 28 38 pardon 28 usura mu vyagezwe pardon 28 38 haravuga ngo muzosohora imbuto nyinshi mwimbure bike kuko inzige zizobirya. Muzosohora imbuto nyinshi cyane mwimbure bike kuko inzige zizobirya. Undi murongo Hagayi 1:6, Hagayi 1:6, Hagayi 1:6 ndarangije. Mubiba vyinshi mukimbura bike, mubiba vyinshi mukimbura bike. Aho munsi ku murongo w'9 Hagayi nyene 1:9, mwaziga vyinshi mugize murtya musanga ni bike, kandi niyo mubizanye muhira ndabituvya. Kubera muri ibintu bitatu hari ikintu kidakwije, kitari qualified. Hari agasembwa muri kimwe cy'ibintu bitatu, swati kimazi, swate wewe ukizanye cyangwa umuherezi yacakere. Rero ndibaza ko tuzoronka ikindi gihe cyo kubandanya, ariko uno munsi niyo nigisho narifise kugira ngo izi ni base zikomeye cyane mu bintu vyose bo kwigisha byo gutangira Imana. Vyose nagerageje ku resume les fondamentaux za principe yo gutanga, uko bikora nuko bidakora. Ibintu bitatu ni bikomeye cyane mu buzima bw'ubukristo. Ikimazi, wewe uzanye ikimazi n'umuherezi yakira ikimazi. Ikimazi cyawe canduye, ubuzima bwawe wivayanga mu vyaha, umuherezi ahumanye, Imana ntishobora kwakira ishikanwa ryawe. Kuko samashikanwa yose Imana yakira yemera, samashikanwa yose yakigwa imbere y'Imana. Imana yacu ni Imana yera, Imana yacu ni Imana igororotse. Imana ntibana n'ikintu gihumanye, ntibana n'ikintu cyitwa gasembwa. Imana yacu ni Imana yera, ni Imana yera, ni Imana yera. Haleluya. Imana ibahezaga.